Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze muri ano makuru yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya gatatu Rusama umwaka wa 2021. Clarisse Irakoze nije ngiye kuyabashikiriza ingingo nkuru zano makuru. Uno munsi wa mbere uhuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Ubwigenge busa n'ubukiri kure nk'ukwezi mu Burundi, ni mu gihe ya umenyesha amakuru eka mbere n'umunyagihugu atanumwe agishobora gushikiriza ivyiyumviro mu mwidegemvyo. Muri ano makuru murakurikira Arnaud Foje arongoye ishirahamwe ry'abanyamakuru batagira imbibe ku mugabane wa Afrika, ahasigura ko no ku rutonde iryo shirahamwe ryakoze bisa nk'aho Burundi bwateye intambwe mu gisata cyo kumenyesha amakuru ngo vyavuye nyabuna ku bindi bihugu vyasubiye inyuma, gutyo bihereza ibibanza Burundi. Mu makuru ajanye n'umutekano hari imigwi y'imbonerakure ngo zitwaje ibigwanisho yatanguye kwegeranirizwa kuri stade ya Mugina mu ntara ya Cibitoke mu mpera z'indwi yarayirangiye. Abanyagihugu baho bakaba barara umutima utari mu nda. Isukari irabandanya gukena mu bice bitandukanye by'igihugu, mu gihe mwihinguriro ry'isukari Sosumo bo bavuga ko babandanya bayihingura ukuri kwamye. Jean Pierre Nzobandora ajejwe ivy'ubucuruzi muri iryo hinguriro akaba avuga ko iryo kena ritegwa n'abadandaza, akizeza abanyagihugu ko ico kibazo bagiye kugihagurukira. Nayo ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi ryaraye rifashe ingingo ryo kuduza ibiciro ku binyobwa nka vyose. Mu gisata c'indero n'intwari ibereye, abakozi ba kaminuza y'u Burundi harimwo n'abigisha basaba ko ikibazo c'umushahara wabo wamubashikira wadindijwe cotoregwa inyishu kazi. Dusubire tubahikaze duhera amakuru yacu mu bijanye na politike, aho yaraye abaye umushikiranganje wa mbere apfungiwe mu gasho k'iperereza ku ntware y'umugambwe CNDD FDD. Amakuru atangwa na bamwe mu bakozi b'urwego rw'iperereza amenyesha ko Immaculée Ndabaneze yarekuwe ku mugoroba wo kuri w'Imana inyuma y'amasaha 28 yaramaze mu biro vy'iperereza. Insiguro zatanzwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ku bijanye n'ikomborwa ryiwe zikaba zikirimwe igifungu. Amasoko atari make avuga ko umushikiranganje Immaculée Ndabaneze yoba yakuwe kubera igurishwa ry'indege imwe Rudende Aircraft yishirahamwe Air Burundi. Ayandi masoko yegereye ibiro vy'umukuru w'igihugu avuga ko iryo kugwa yoba ryavuye ku mugambi wo gukingira hamwe no gusanura ikivuko ca Bujumbura woba warateye impari hagati y'umushikiranganje Ndabaneze hamwe n'abategetsi bakomeye b'igihugu. Tuzobigarukako mu makuru yacu yo hanyuma. Umugwi w'imbonerakure zitwaje ibigwanisho ziriko zegeranirizwa ku kibuga c'umupira co muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke urateye umutima uhagaze abanyagihugu bavuga ko izo mbonerakure zatanguye kuhegeranirizwa mw'ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishira uwa gatandatu. Ido nido na Eloge Kwizera. Imbonerakure zegeranijwe ku kibuga c'umupira co muri komine Mugina zatanguye kuhaza igihe c'isa 6 z'ijoro ryo ku munsi wa gatanu ushira wa gatandatu nk'uko abanyagihugu bayivuga. Abo banyagihugu bo muri komine Mugina bamenyesha ko zaje mu migwi 3. Umugwi wa mbere washitse isa 6, wa gatatu ari nawo wabaye wa nyuma ushikaho ku kibuga isa 8 z'ijoro. Izo mbonerakure zambaye impuzu z'igisigari c'u Burundi kandi zifite n'inkoho nk'uko abanyagihugu bandanya babimenyesha. Abanyagihugu Mugina bavuga ko izo mbonerakure zoba zababa 300. Abanyagihugu bahegereye bavuga ko imfungurwa z'izo mbonerakure zizanwa n'abantu bambaye civile barongowe n'umukozi w'iperereza w'Imugina batazira bwayaze. Izo fungurwa bazizana ku makinga no ku mapikipiki. Izo fungurwa ngo ziba ziri mu ndobo no mu mabase kandi ziba zihiye kuko aho izo mbonerakure zeganirijwe badateka. Ibikorwa by'izo mbonerakure biba mw'ijoro ku murango, naho ngo ziguma mu byumba abakinyi b'umupira w'amaguru basanzwe bambariramwo iyo habaye inkino. Mu mpera z'iyindwi twaraye turangije nta nkino z'umupira w'amaguru zari zitekanijwe kuri ico kibuga c'Imugina. Niganwa ryo kwinonora imitsi ryari ritegekanijwe kuri uyu w'Imana ryarasibijwe. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko iryo higanwa ryoba ryimuriwe mu kindi kibanza.
umwe mu bapolisi bakorera aho imugina aremeza ayo makuru agasigura ko biboneka ko izo mbonerakure ziri mu myiteguro ya nyuma kugira ngo zirungikwe mu bikorwa bitaramenyekana. Abanyagihugu bakaba batewe impungenge nuko bona abantu batari mu nzego z'ukwibona abansi n'umutekano bambikwa impuzu za gisirikare bagahabwa n'inkoho. Mustanteri wa Mugina aho mu ntara ya Cibitoki twamurondeye kugira agire ico ashikiriza kuri iyo myimenyerezo y'imbonerakure iriko ibera muri komine arongoye, ariko ntitwamuronse. Tubandanije n'amakuru ajanye n'umutekano, abantu bane ni uruganda rwa RPA washoboye kumenya ko bagandaguwe mu ntara zitandukanye z'igihugu muri indwi twaraye dusozereye. Muri abo umwe yishwe akerewe izosi n'inkuru ya Aimable Nishimwe. Muri abo bishwe harimo uwitwa Pascal Bucumi yahora ari umwigisha ku ishuri shingiro rya Mivo muri komine n'intara ya Ngozi. Yatowe ikiziga ku mutumba Gisagara mu gisagara cya Ngozi kuwa gatanu heze. Ababonye ikiziga bavuga ko yishwe anizwe n'abantu batashoboye kumenyekana. Ico yahowe naco nyene nticamenyekanye. Aho nyene mu buraruko bw'igihugu umukenyezi yitwa Beatrice yarishwa akerewe izosi n'umugabo wiwe Ernest Minani ku mutumba na zone Giteranyi mu ntara Muyinga kuwa kane heze. Amatati yo mu muryango akaba ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi. Uwo mugabo akaba yaciye asubira mu gihugu ca Tanzania aho yari yajava. Kuri uwo munsi wa kane nyene uwitwa Jean Marie Nkuzimana w'imyaka 35 yaratowe ari kiziga ku mutumba Nyagatovu zone Gatabo muri komine Kiganda intara ya Muramvya. Amakuru ava ikiganda avuga ko yishwe atemagujwe imipanga. Ico yahowe nikiramenyekana. Abantu babiri barahagariswe ku mvo z'amatohoza. Kuwa kabiri uheze ikiziga cy'uwitwa Pierre Frank Yandoka umuvuga butumwa w'ishengero rya Mission Evangelique au Burundi aturuka mu gihugu ca Benin cyaratowe ku nkengera z'uruzi Rusizi ku mutumba Nyamitanga muri komine Buganda intara ya Cibitoki. Uwo muvuga butumwa yoba yishwe n'imbonerakure yaraje gusuruzi Rusizi avuye mu gihugu ca Kongo haranira intwaro rusangi. RPA. Turabandanya n'amakuru twabateguriye mu gisata cyo kumenyesha amakuru nguravye ibihe Uburundi burimwo. Ntawovuga ko mu gihugu hariho ubwigenge bwo kumenyesha amakuru kubera ko ya umunyagihugu yaba umenyesha amakuru atanumwe agishobora gushikiriza ivyiyumviro mu mwidegemvyo. Ivyo ni bimwe mu byashikirijwe na bamwe mu Barundi baganiriye na RPA kuri uyu munsi. Amakungu yaramutse ahimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Abo Barundi bakaba banaboneyeho akaryo ko gusaba leta gukingira abamenyesha amakuru ikareka kubafata nk'abansi b'igihugu kuko mu vy'ukuri bayifasha kumenya ibitagenda neza mu gihugu. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, ubwigenge bwo gutanga inkuru buracanigirwa menshi. Ngaho iwacu i Burundi hoho biracari hasi cyane. Ndabirabira ingene tugira amakomantere ku marezo sosiyo ndavuga WhatsApp canke Facebook, aho umuntu ugira ashirako komantere abanza gukebwa ati iyi ni nayishirako ntibaza kundondera. Ico kiracerekana yuko ubwigenge bwo gutanga inkuru buracari hasi cyane. Abanyamakuru babuze irengero, haracyariho ko umuntu ashobora kugira ko ariko yumviriza cyangwa ariko asoma inkuru zace ku kinyamakuru kitemerwa na bamwe mu bategetsi. Abamenyesha amakuru banganzwe kubera kuvuga ibintu bitagenze neza mu gihugu. Ibyo byose birerekana neza ko atabwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi buhari. Mu Burundi ntawovuga ko hariho umwidegemvyo mu kumenyesha amakuru. Ikimenyamenya n'amaradiyo yaturiwe n'iyi leta, tukabona rero twebwe yuko ari nko guhohotera umurundi wese aba akeneye kumenya inkuru y'ukuri, atari ko turumviriza inkuru zimwe zimwe gusa. Hari ibyo tubona tukabura aho tubivugisha. turababwa cyane n'abantu usanga bariko barahohoterwa, bariko baricwa, ariko baranyuruzwa ibintu hama hakabura iradiyo ishobora kubishikiriza. Rero nta mwidegemvyo. Ivyo rero birababaza, birahungabanya agateka ka kiremwamuntu aba akeneye kumenya amakuru ku gihugu ciwe. Ico leta y'Uburundi yokora kugira ngo habe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ni uko yobanza guhera mu mizi, tukazogera ku rugero rwaho tuvuga inkuru kandi na leta ikayishima. Ndabona ibihugu bimaze gutera imbere mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru muri Amerika canke n'ibindi bihugu bimwe bimwe vy'Iburaya. Umukuru w'igihugu ntibatinya kumukebura kandi uwabivuze ntibamwirukako, ahubwo nawe agerageza kwisigura abicishije ku bimenyesha amakuru nyene, akisigura canke agatanga imihoho.
mu Burundi kugira ngo habe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru nuko abatwara Burundi bomenya neza ko abamenyesha amakuru atari abansi b'ubutegetsi ahubwo baterera mu iterambere ry'igihugu. Twosaba leta kureka abamenyesha amakuru bagakora umwuga wabo bisanzuye ntihabeho kuburabuzwa. Ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi rero ngo buracari kure nk'ukwezi naho Burundi bwateye imbere uravye ikibanza bwahoramwo, bishikirizwa n'umukuru w'unanigo w'abamenyesha amakuru w'abarundi bahunze kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Jean-Marie Vianney Hicuburundi arongoye urwo runani aratera intege abamenyesha amakuru bakorera mu buhungiro, akanasaba leta y'u Burundi kubahiriza ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru. Kuva mu mwaka w'2015 aho haturirwa amaradiyo yigenga mu Burundi, ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwarasubiye inyuma cyane. Mbere kuva ico gihe Uburundi bwashizwe mu rutonde rw'ibihugu bihonyanga gusumba agateka k'umwuga wo kumenyesha amakuru kw'isi. Muri uyu mwaka naho Uburundi bwavuye mu kibanza c'160 ku bihugu 180 kw'isi kikaja ku kibanza c'143. Nditwoja ngaho ngo twemeze neza na neza yuko no musi ariho agahengwe mu bijanye no kubahiriza agateka k'umwuga wo kumenyesha amakuru. Kakaba ngako abamenyesha amakuru indwi baraciriwe urubanza bwo gufungwa ubuzima bwabo bwose mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Abandi bamenyesha amakuru barenga 100 baracari mu buhungiro hanze y'igihugu. Amaradiyo yigenga ari hagati mu gihugu nakora mu bwigenge ntangere. N'amaradiyo mpuzamakungu nka VOA na BBC akaba acugawe gushika ubu. Ivyo vyose bikaba ari ibimenyetso vyemeza neza na neza yuko ihubahirizwa ry'agateka k'abamenyesha amakuru bikiri kure nk'ukwezi mu Burundi. Uno musi rero mu gihe himbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu w'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, mw'ishirahamwe turongoye ya JBE turateye akamo abamenyesha amakuru bose b'u Burundi aho bava bakagera, na cane cane abari mu buhungiro, ko batocika intege akagumye bagumako, ko babandanya nyabuna umwuga wabo wo kumenyesha amakuru mu bwigenge ntangere mu gushira imbere inyungu z'abanyagihugu n'iz'igihugu c'u Burundi catwibarutse. Mw'ishirahamwe ya JBE rero dusaba leta y'u Burundi ko yo kwikebuka ikubahiriza ubwigenge bw'abamenyesha amakuru. Uwo akaba yari Jean-Marie Vianney Hicuburundi arongoye unanigo w'abamenyesha amakuru w'abarundi bahunze. Muri ico gisata nyene ngo impingi iracari ndende kugira ngo Burundi buvavanure n'umuco wo gutoteza umwuga wo kumenyesha amakuru, bishikirizwa na Arnaud Froger umuyobozi w'ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe ku mugabane wa Afrika, asigura ko naho hari imaze kurangurwa na leta muri ico gisata hakiriho agahaze. Kurikira Arnaud Froger umuyobozi w'ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe ku mugabane wa Afrika. Le Burundi n'est pas encore sorti de 5-6 ans de prédation totale de l'indépendance du journalisme. Uburundi ntiburahagarika ibikorwa vyo guhiga buhongo no kubuza ubwigenge abamenyesha amakuru bumaze imyaka irenga 5 bukora. Nimba Uburundi uri mu kibanza c'147 ku bihugu 180, ni ikibanza giteye isoni cyane naho hari bimaze gukorwa muri ico gisata. Abamenyesha amakuru benshi cyane barangurira umwuga wabo mu buhungiro. Ibimenyesha amakuru byose vyategerezwa rero kuba biriko bikorera mu gihugu. Leta y'u Burundi itegerezwa kandi guhagarika ugudaha n'ivyaha. Aha dusanga akarorero ko menyesha amakuru Jamigira Imana afatwa gushika nk'uwabuzwe irengero kubera atamatohoza ashemeye yigeza akorwa, kandi hari ivyemezo ubutungane bw'u Burundi bwaronse. Turibaza nimba ayo matohoza azohava akorwa n'inzego za leta. Turacibaza kandi nimba amenyesha amakuru bakiri hanze y'igihugu bazoshobora gutaha mu gihugu c'amavukiro no gukora mu mutekano ntangere. Ikindi naco turibaza nimba leta y'u Burundi izohagarika ibikorwa vyo guhiga buhongo abamenyesha amakuru bigenga hamwe n'umuco wo kwankiriza umwuga wo kumenyesha amakuru bimaze imyaka irenga 5 bigaragarira mu gutoteza, gufunga
hamwe no guteza ubwoba abakora uwo mwuga. Umukuru w'igihugu aracyafise ibintu byinshi byo gukora, na cyane cyane mu guhagarika itotezwa rikorwa n'abajejwe umutekano n'imbonerakure kubamenyesha amakuru. Ivyo biracyari kure nk'ukwezi. Prédation d'information qu'il y a à changer au Burundi. Donc les chantiers qui sont à mener par le nouveau président et son gouvernement restent énormes. Nayo ngo kubona Uburundi bwarateye intambwe ku rutonde rw'ibihugu vyubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, iryo shirahamwe nyene ryashize ahabona ngo nta ruhara runini Uburundi bwabigizemwo, kuko ahanini vyatewe n'uko hari ibindi bihugu vyasubiye inyuma cane. Il faut pas prendre le classement de manière isolée pays par pays. Ntawufata igihugu kimwe cyose kuri uwo rutonde, kuko ibihugu bimwe vyarateye imbere ibindi bisubira inyuma haraheze imyaka. Aha twavuga ibihugu nka Turukiya n'Uburusiya vyasubiye inyuma cyane. Uburundi rero buri mu bindi bihugu, kubona bwaronse ikibanza c'147 ku rutonde rw'ibihugu 180, ni ukuvuga ko buri mu migwi wa mbere w'ibihugu bitubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, kandi ivyo bikaba biteye impungenge abamenyesha amakuru hamwe n'ibimenyesha amakuru. Naho hariho bimwe bimwe vyahindutse, Uburundi bwasubiye gufata ikibanza bwarimwo imbere y'indyane zadutse mu Burundi haheze imyaka 6. Iyo ntambwe bwateye rero ifatiye ku bintu bikuru. Ikigongwe n'irekurwa ry'abamenyesha amakuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu n'ivyashyikirijwe mu ndwi za mbere z'intango y'umwaka ku bijanye n'imenyesha amakuru vyahagaritswe. Ikigongwe n'irekurwa ry'abamenyesha amakuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu ryakurikiwe n'ivyashyikirijwe mu ndwi za mbere z'intango y'umwaka ku bijanye n'imenyesha amakuru vyahagaritswe, vyafatiwe ibihano canke vyasambuwe. Naho atari vyose birasubira gukora, umuntu yoshima iyugururwa ry'iradiyo Bonesha FM hamwe n'umuhoro w'ikinyamakuru Iwacu. Hasigaye kumenya rero ko ivyo bimenyetso vya mbere vyoba bibura impinduka mu bijanye kumenyesha amakuru mu Burundi. Des enjeux et des chantiers qui sont extrêmement importants. Twabibabwiye mu ntango y'ano makuru y'ikena ry'isukari rirabandanya kwibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu, uretse ko ahirigurwa amafaranga y'umurengera ngo n'abayidandaza bageza aho bayitangira mu kinyegero. N'inkuru ya Francine Mahoro. Mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi, isukari yabaye akayobera abahinga. Ahatari hake kwaronka isukari ni nko kurondera umuzi w'ibuye. Duhereye mu ntara ya Rumonge, abanyagihugu baho bavuga ko atanuka ivuga iby'isukari ry'ihinguro Sosumo, kuko uretse ko iyo sukari itakiboneka, naho bishitse ngo iboneke ikiro kigurwa amafaranga 5,000, ni ukuvuga inshuro 2 kuyo ikiro categerezwa kugurwa. Uwo munyagihugu wo mu Rumonge aravyigana. Sosumo yoyo nta n'uwo batubivuga, ubu isukari ikiboneka igeze ku 5,000, naho nyene ku muntu umwe no kukidanza bakinyegeza. Basa ubu nta hantu nahamwe ashobora kuboneka, n'abayize barayinyegeza bavugana mu kanywa wabo no kuvugana umengo no kudandaza urumogi. Mu ntara ya Cibitoke hoho abanyagihugu baho bavuga ko kizira kuvugira hejuru ko ukeneye isukari, kuko uretse ko yabuze naho uyisanze idandarizwa mu kinyegero. Isukari bayitanga nk'umuzi w'ibuye, yirondera mu ibanga, aho ironse ni 3,500, 3,200. Nuko nayiguze isukari ntiboneka, n'uwibagije n'ijwi rirerire ntayikwemerera. Ura umufuko ubu watenka n'ikiro bawurangura ku 130 na umva rero bayidandaza uko kuko bayiramuye. No mu gisagara ca Bujumbura ibintu bisa nk'uko nyene. Isoko rya RPA rimenyesha ko ahatari hake ikiro kigurwa amafaranga 3,000 n'ayarenga. Ariko igitangaje muri ivyo nuko mwihinguro ry'isukari Sosumo hoho badasiba kuvuga ko batanga isukari ikwiye, kandi atani cigeze gihinduka kuyo bahora batanga. Ayo makuru aremezwa n'ubushikiranganje bw'ubudandaji. Amakuru RPA yakuye mu bakorera muri ubwo bushikiranganje akabamenyesha ko iryo kena ryoba riterwa na bamwe mu badandaza bikika mu kiza. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko kuri uyu wa mbere hari n'inama yahuje abegwa bose n'ico kibazo kugira barabe ingene gitorerwa umuti. Kubijanye n'iryo kena ry'isukari, ishirahamwe Sosumo rimenyesha ko riri mu gisagara ca Bujumbura gusa, zashikirijwe n'ujejwe ubucuruzi no kumenyekanisha ibidandazwa muri iryo shirahamwe, aho avuga ko ikibazo kitari wabo ahubwo mu badandaza, kuko bo ngo babandanya gukora isukari ukuri kwamye.
Jean Pierre Nzobandora yanagiriye ko ahumuriza abanyagisagara abizeza ko guhera ku munsi w'ejo izoba yabonetse. Muri Sosumo mu bisanzwe nta kibazo gihari kuko isukari nk'uko twe dutegekanya kuyitanga ku kwezi twarayitanze, mu kuvuga itoni zirenga 1,300 twategerezwa gutanga mu kwezi kwa kane baratanze, usanga mu makaritsiye yose tuva ku minsi itandukanye. Dufite rero ingene isukari isohoka ku munsi n'abayitwaye n'aho baba, urumva ari twebwe iwacu n'ibintu bitomoye, ariko ikibazo ni uko ari ubukene bwayo. Ico kwicarira rero nico gituma twavuze tuti none ko turiko turayitanga isukari koko abo tuyiha barayishikana, rero turaraba dusanga ikibazo kiri mu bantu b'abadandaza. Hama twavuze tuti rero muri uku kwezi gutangura kwa gatanu ikaduhindure ingene turiko turatunganya ibintu. Nuko rero ubu ico ndababwira turiko turakora nuko harashinzwe n'imigwi itandukanye, hari mu bushikiranganji bw'ubudandaji, hari mu bushikiranganji dukukiriramwo bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Abo bose rero bagiye ku kivi bariko barakora ku buryo bashobora gutosora neza utuntu twose twoba turi muri zombe turiko turakora zo gutangira kw'amasukari, ku buryo ejo isukari togwa n'abantu twumvikanye ko no mu ntwaro, hanyuma isukari tuyitanze nabo baheze baje inyuma bakurikire babone ko isukari irashika mu bantu. Rero uku kwezi twatanguye kwezi kwa gatanu nababwira yuko intonde zasohotse ejo ku munsi wa kabiri twatangura gutanga isukari. Twatanguriye kuri alimentation kuko arizo zegereye abenegihugu kugira ngo bifashe n'ingoga mu buryo bwihuta iki kibazo nyene muvuze c'ubukene, ariko n'abakurikira turiko turatanga porogaramu yabo ejo aho bukera bizoba bimanitse. Ijwi rya Jean Pierre Nzobandora turikesha radio y'igihugu. Tukivuga nyene ibijanye n'ikena be n'iduzwa ry'ibidandazwa bimwe bimwe, ihinguriro Brarudi ryaraye ridugije ibiciro vy'ibinyobwa rihingura nk'uko itangazo ry'iryo shirahamwe ribimenyesha. Amstel ndende yahora igugwa 1,800 ubigugwa 1,900. Amstel ngufi muri kino gihe nayo igiye guhora igugwa 1,500 mu gihe yahora ku 1,400. Amstel Bock yashizwe ku giciro c'1,500 ivuye ku 1,300. Amstel Royal nayo ikaba yavuye ku mafaranga 2,000 ija ku 2,200. Ifanta nayo nyene yadugijwe igiciro yakuwe ku 700 ishigwa ku 800. Ivyo biciro rero bidugijwe inyuma y'ishirahamwe Brarudi ritanguriye gushora ibinyobwa rihingura na cane cane Amstel mu bihugu bibanyi kugire bashobore kuronka amafaranga y'agaciro asigaye ari umuzi wibuye mu Burundi. Ubwo bukene rero igihugu kirimwo ngo nta kindi gishobora kubugwanya atari kugarukana ituze mu gihugu hamwe no kunagura ubutunzi biciye mu burimyi no kugwanya igiturire. Uwo ni umwihwezo w'umuhinga mu by'ubutunzi André Nikwigize abivuze inyuma y'aho banki FMI imenyeshereje ko Burundi arico gihugu ca mbere gikenye ku isi. Kurikira André Nikwigize no muhinga mu bijanye n'ubutunzi. Icokorwa ca mbere ni kugarukana amahoro n'umutekano ku barundi bose, ku barundi bari mu Burundi, abari mu mahanga bagataha bakisanga mu mahoro. Ikindi ca kabiri nuko leta y'u Burundi yofata umugambi urashe wihuta wo gushigikira uburimyi. Uburimyi niyo soko y'iterambere ry'igihugu, niryo soko y'iterambere ry'amahinguriro. Ivyo rero birasaba yuko leta ifata imigambi irashe ikaronsa uburimyi amafaranga ahagije kugira umwimbu wongere uduge. Ica gatatu nuko leta yobandanya ibiganiro n'abafasha Burundi cane cane mu gukurikiza ivyo abafasha Burundi basavye, kugarukana amahoro n'umutekano kuri bose, kurekura abamenyesha makuru bigenga bakagaruka bagakora atangorane, nukureka abanyapolitike bose baba bari mu gihugu canke abahunze bakagaruka atangorane, bakaganira na leta kugira bafashe mu migambi y'ugarukana amahoro, mu migambi y'iterambere. Ikindi nuko leta yofata imigambi irashe yo kugwanya gusesagura itunga ry'igihugu no kurisahura. Mu gisata c'indero imyidogo ni myinshi mu bakozi ba kaminuza y'u Burundi, yaba mu bigisha canke abakozi basanzwe. Imvo na gahembo kabo kama kaza gatevye ibiheza bikabatera ingorane zitari nke. Uyu numwe mu bakozi ba kaminuza y'u Burundi avuga ko bama baronka imishahara inyuma y'abandi bakozi ba leta,
agasaba umukuru w'igihugu guhagurukira ico kibazo. Muri kaminuza y'Uburundi imishahara yamize itevye cyane ku mpamvu tutaratahura n'ibikubita gashi ababijejwe ubu ntihari kuba defile abakozi batarahembwa kandi abandi bose bayafise vuze ko imishahara iza nabi afite ni ishika en retard ni ukuvuga uriko wirefeye nko ku basirikare n'abapolisi baronka 25 hama wirefeye kuri fonction publique nk'ubu badefile bayafise donc twebwe twama turi inyuma mu kwezi guheze hoho twahembwe inyuma ya 20 no c'est pas normal ko umukozi usanga ukundi kwezi kwinjiye mu kundi utarashobora kuriha loyer y'abandi utarashobora kugira ikintu na kimwe twama muri ivyo hituma rero ingorane twebwe igituma vyama biruko en principe bategerezwa kubikorera rimwe ko n'icyo bari bashatse ko imishahara ziraboneka hakiri kare sinzi ko ari lashite de la part y'abakora imishahara muri kaminuza sinzi ko ari problème y'amahera atabonekera rimwe muri leta muri DRB bavuga bagatangurira kuri bamwe bateka twari tukurimo aba benshi baterwa mu cyane twebwe rero babona yuko umenga harimo abigisha bahembwa amahera menshi niko bamwe bavuga ngo kaminuza ihembwa amahera menshi muri ubwo gusa usanga bahembwa amahera menshi ntibashika n'abantu ijana bagira professeur ushubyumva na amahera bahembwa aho usanga bahembwa 2 miliyoni rero mugabo mvuga ko usanga hari abaplan batahembwa n'ibihumbi ijana donc twaje tugwa muri ntuze twese bayaduha nka 2-3 semaines plus tard abandi barayaronse umva nk'ivyo navyo nyene biraduperturba asanzwe ari make bafasha baduha batevye rero turasabye rero umukuru w'igihugu nyakubahwa Varisito Ndayishimiye agerageza ico kibazo agihagurukire turabona ko afise umwete. Izindi ngorane zugarije ico gisata c'indero zijanye n'abigisha barungitswe gukorera kure y'imiryango yabo. Bamwe muri abo bakozi bavuga ko bananizwa n'ingendo nini bakora kugira bashike aho bakorera ibiheza bikagira ingaruka ku kazi kabo no ku miryango. Ido nido na Eric Niyonzima. Mu ntara nyinshi zigize igihugu c'u Burundi nimba atari zose usanga hari abigisha bategerezwa kugenda ibirometero biri hagati ya 20 na 50 kugira ngo bashike kwishura aho bigishiriza. Umwe mu bigisha bo muri komini imwe mu zigize intara ya Muramvya aravyigana. Nukuri hariho bamwe bisikira n'inzo bagira urugendo rurerure nk'ubwo kuko nandi ubwanje nihereye ko ngira ibirometero 18 ku munsi no kuvuga 9 km kugaruka izindi 9 km. Mu ntara y'Ububanza naho nyene birahari kuko vyemezwa n'umwigisha waho. Hariho abava ngaho Bubanza kuri centre bakagenda bita ku ngara ya Muramba bagira ibirometero 40 ku munsi urumva bagakora bagacongera bagataha kubera umuryango uburi ngaho Bubanza. Bagiye ko kugira imiryango ibiruka ukagenda gucumbikirayo ufise n'ubundi mwabona ubuzima cyangwa ari kibazo ugironke ibyo rirayo n'ibyo uza gusiga muhira cyangwa ari kibazo benshi rero batamera bakicanga bakagenda bagakora bagaca bataha bakongera bagasubirayo. Kubwo abigisha baganire na RPA kwinandaro ya byose n'umugambi wa leta wo gukwiragiza abigisha aho bakenye redeploiement mu rurimi rw'igifaransa waranzemo akamwana wa mama na mpinga yanje. Hariho abigisha bagiye redeploiement babashira kuri ibyo birahari byarabaye ariko ntibibaye uyu mwaka ntibiraba byabaye mu mwaka uheze. Hariho bashwiragize nyine babajana kure usanga bahoka nyine ibintu by'imiganga cyangwa amoko cyangwa kamwana wa mama n'ibindi ugasanga abari imbere bakundwa akaza nibo usanga bazanye mu gisagara. Hejuru rero yuko kumara imirambi baja ku mirimo yabo ya misi yose abo bigisha birirwa ubusa kukaba nkako abenshi muri bo bavuga ko agashahara baronka katobashoboza kwama bariko bararonka ivyo basumira imiryango yabo n'ivyo barira mu gahinga. Rimwe na rimwe rero bikaba bishika ko abo bigisha basiba ku kazi biturutse ku mvo zitandukanye yaba uburuhe canke ikirere kibi. N'abagize ngo baratonda uburuhe ntibutuma abigisha bagononokewe nk'uko vyategerezwa ibiheza bikagira ingaruka ku bumenyi bw'abaregwa babo. Arakoze mugenzi wacu Eric Niyonzima. Abanyagihugu muri komine Mugwi y'intara ya Cibitoke baridogera ishiramwe Source Contact ko ritanga akazi riravye nkunzi ni mu gihe no mu myaka 2 rimaze ryigisha imyuga ugwaruka rimaze gukorera muri zone imwe Rudende gusa mu gihe amasezerano ryateye ku mukono avuga ko ivyo bikorwa vyategerezwa kurangurirwa mu mazone yose agize iyo komine. Ni nkuru ya mugenzi wacu Elvis niyo mwungere. Swiss Contact ni umugambi w'abaswisi ukorera mu ntara zose z'igihugu. Uwo mugambi watanguriye mu ntara ya Kayanza mu mwaka wa 2000.
ubu iryo shyirahamwe rikaba rimaze igihe ritanguye gukorera mu ntara ya Cibitoki ariko n'abanyagihugu bari baryishimiye ngo biramaze kugaragara ko ritigeze rishika ibyo ryiyemeje nk'uko umwe mu banyagihugu baho avyigana. ubu haraheze imyaka ibiri ririko rirakorera ahantu hamwe gusa nka twebwe ngaha muri zone Ngoma turatangaza nuko bari bavuze yuko bazobishwiragiza bigashika mu mazone yose iyo myaka ibiri yahe bakiri kuri centre z'imigwi gusa. Ikindi abo banyagihugu banegura iryo shyirahamwe nuko mu gihe bari babwiwe ko bazoronswa ubuzi haciye nyabuna hakora ka mwana wa mama ivyoba mbere biri no mu vyatumye ico gikorwa gicumbagira. Abigisha bigisha abo bajene imyuga kuva iryo shyirahamwe ritangura amaze kwigisha abantu babiri bo mu kubaka canke gushona nibo abandi nyene babiri baguma bahereza ngo nibigishe kandi nyine mu yandi mazone dufise abantu bize iyo myuga ni kuki batoduha natwe tukigisha abo bantu babiri bari mu ngwi nibo bazokwigisha iyo myuga imyaka yose iryo shyirahamwe itegeko ryaterizoma dusaba yuko abategetsi ivyo bintu bobijamwo kugira ngo bigishe abanyamyuga bari mu mazone yose agize komine Mugwi. Uwuserukira ishyirahamwe Swiss Contact mu ntara ya Cibitoke n'uwitwa Nikodemu uyo nawe akaba yagirizwa kuba yahisemwo guhakazi abantu babiri gusa bivugwa ko bo bari akadasohoka nabo nyene ngo bakaba babanje kumupfumbatisha. Abanyagihugu bo muri komine Mugwi bagasaba abajejwe intwaro gukurikirana hafi ico kibazo kiboheye amaboko y'umugongo urwaruko rwo mu mazone atanu yose ataronkejwe izo nyigisho kandi zari zibagenewe. Arakoze na mugenzi wacu Elvis niyo mwungere turangirize ano makuru mu gisata c'amagara y'abantu aho kubera inganda ziriko ziratikira muri kino gihe mu Buhindi kubera karanda ka COVID-19 ngo vyari bikwiye gutera umutima uhagaze umugabane wa Afrika kubw'uburongoye ikigo ca Afrika kijejwe gusuzuma no gukinga indwara. Muganga John Nkengasong avuga ko Afrika ikwiye kwitegura kugira ngo ako karanda ntigasasike inganda. Muganga John Nkengasong yabishikirije mu kiganiro yagiranye n'amenyeshamakuru kuri uyu wa kane uheze. COVID-19 yari yarahitanye abantu barenga 3,500 mu masaha 24 gusa mu Buhindi. So the situation in India is what I described earlier, that we cannot be indifferent to what is happening in India. Ntidushobora kwirengagiza ibiriko birabera mu Buhindi. Ibiriko bibera mu gihugu cy'Ubuhindi ni ikimenyetso cy'uko bishobora gushika no kuri umugabane wacu wa Afrika. Ibisata by'amagara y'abantu vyaha iwacu birahobahoba, bose barabizi. Nta bitanda bikwiye dufise, nta mpwemu zikwiye zo kongereza abagwayi dufise, eka ni byinshi tubuze byoshobora gutuma duhangana n'igitero cya COVID-19 nka kijya cyateye Ubuhindi. Narigeze kubivuga, byiza nuko twokwitegura washaka tukanarenza n'urugero hako dutegwa tutiteguye bikwiye. Mugerageje kuraba mu kwezi kwa gatatu Ubuhindi bwabonekamwo abantu banduye barenga 30,000 ku munsi, ariko ubu haheze ukwezi kumwe gusa ku munsi handura 350,000. Murumva ko umugera ugwirirana ku murindi uteye ubwoba kubera ko tudafise ibigwanisho bikwiye byo guhangana n'uwo mugera. Muri kino gihe twirinde amakoraniro y'abantu benshi nk'amanama y'imigambwe, amakoraniro ajyanye n'inkino, mbere n'amakoraniro yo mu masengero. Ikindi, burya wambaye agafukamunwa neza biba bisa no kwicandagisha. Ambara agafukamunwa neza uzoba wikingiye kandi ukingiye na bagenzawe. A proper use of mask is equal to an effective vaccine. Okay, you protect yourself and you protect your loved ones. Ni kuri iryo jwi rya muganga John Nkengasong amakuru yacu aciye agarukira. Kuri mikro mwari kumwe na Clarisse Irakoze. Radio RPA ibifurije kubandanya mugira ibihe vyiza mu banyu no mu vyanyu.